Baramukije tubaha ikaze mwa kino kiganiro ni kuri JCTV. Ikiganiro naco ni umukenyezi mu iterambere. Musanzwe muzi yuko umukenyezi asanzwe afise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu canke mu miryango yabo. Uno musi rero tugiye kuganira kuri vyinshi, turaza kuvuga ku bikorwa abakenyezi basanzwe bakora, haba ivyo basanzwe bakora mu buzima bwabo bwa misi yose. Mbere turaza no kuganira no ku bikorwa abakenyezi basanzwe bakora, bimwe tumenyereye ko bikora abantu b'abagabo b'abashingantahe, ariko ugasanga hariho n'abigeme batanguye kubikora kandi babikora neza cane. Rero turabahaye ikaze. Uno musi rero turi kumwe n'umutumire, akaba ari umukenyezi asanzwe nawe nyene yiteza imbere mu buzima bwe bwa misi yose, ndetse akaba ariko arabikora neza cane. Araza rero kutuyagira mu bikorwa vyiwe asanzwe akora, nawe akora vya bikorwa nyene umengo twahebeye abantu b'abashingantahe canke b'abahungu. Aratuyagira vyinshi, reka tumuhe ikaze yidondore yongere anatubwire nuko abikora. Kaze. Kaze George. Murakoze. Yego. Urashobora kwidondora ukabwira nawe ko baradukurikirana uwo uriwe, ico ukora? Ku mazina yanje yose abavyeyi banyise nitwa Kwizera Josiane. Mugabo benshi bazi ko nitwa Jojo. Niryo bakuze bampamagara. Mbega Jojo wotuyagira, Jojo yatanguye gute? Jojo kwanza akora iki? Jojo ni umufotographe n'umudesigner. Yego. Jojo yatanguye ryari? Yabitanguye abikora gute? Akazi kiwe ko gufotora vyamujemwo gute donc? Photographe nakuze ndayikunda, mugabo natanguye kubikora neza na neza muri 2018. Navuga ko natanguye gufata amasanamu neza mu 2018. Vyarangoye ko ndabitangura kubera ko abo nasaba siko bamfasha, bamwe tuvyita kugara abajene, barangarako. Puis mu nyuma niho 2018 naronka ubimfashamwo ariyo Diva Authentique, gushika ubu nyene dukorana muri graphic print design, ibintu vya design. Ego ukibitangura hariyo abantu bavuga ati uriya mukobwa agiye gukora akazi k'ubufotografe, mbega urya azobishobora, azogira gute? Wowe wavyakiriye gute, haba muhira canke abagenzi bawe canke mu kibano muri rusangi? Toujours ku mukobwa abavyeyi ntibashoka batangura kubitahura. Kenshi kandi usanga ari umuvyeyi w'umupapa ariwe bigoye ko abitahura. Rero naje nkibitangura, papa wanje ntivyamworoheye kubitahura kubera ko amasaha twatahara y'ijoro. Yavuga ati Jojo agiye kubikirara. Ego, kandi uca usanga ari umwana wari umenyereye iwanyu utaha 20h, akaca abona wadukanye ingeso yo gutaha 23h. Naho uba uri ku kazi kenshi ntabitahura cane, si kenshi abitahura. Rero umuvyeyi wanje ntiyashotse abitahura, papa, ko ntaha ijoro, muga petit à petit aragira abitahura. Hama mu kibano si tubabazi ko ari umwuga w'abahungu, dutanga gukomanda turya mukobwa agiye mu bintu vy'abahungu, yigira umuhungu, ntini batahura akora akazi, muga buke baratinda bakabimenyera. Puisque uzana ibikorwa vyiza, puisque bagenda barabitahura. Mbega Jojo wowe uremezanya n'abandi bose yuko igikorwa co gufata amasanamu canke igikorwa co gufotora atari igikorwa cagenewe abahungu gusa, ari ibintu vyagenewe abantu bose n'abakobwa babishobora? Je nibaza ko mu kibano bavuga ko ari igikorwa cagenewe abahungu kubera bibaza ko ari igikorwa kiruhisha. Ego ni igikorwa kiruhisha, muga si igikorwa cagenewe abahungu, n'umukobwa arashobora kugikora kandi kikagenda neza. Mbega Jojo kuva ugitangura gufotora, aho watanguriye naho wagejeje ubu, hariho ibintu mwagiye muhura navyo uretse izo ntambamyi zahabaye muhira mu kibano, hakabaho abavyeyi kutemera yuko uja gukora photography kubera babona amasaha utahira, hariho n'izindi ntambamyi ugenda urahura nazo, haba uriko urakora utarabimenyera, wowe n'izihe wodushingira intahe gatoyi ukuntu wowe mu ntango ukuntu vyari vyifashe, ukuntu intambamyi wowe warahuye nazo ugitangura gufotora? Bon, intambamyi uhura nazo mu buzima, hari ico co gutaha ijoro, kugira ubwoba bw'ukuntu uza gutaha, shati umutakishimira aza gutahana n'ivyuma vy'abandi bizimvye. Apa y'ivyo vyo gutaha, hariho izindi ngorane umuntu akunda guhura nazo. Ugasanga uravuye gufotora, uraravye ugasanga nta image n'imwe ufise muri carte mémoire.
ugasanga byafuditse byafuditse ugasanga carte memoire yagize ikibazo urayishize mu mashine iranse gusoma mu mashine ama-image y'abandi izindi ntambamyi nazo uhura nazo ugasanga utashe iminwi uvuye kuri terrain gufotora mariage ugasanga nk'abarya bafoto yagusabye nk'amafoto wa postinga na senkani cyangwa yumvira bashyize minwi abishe gukopira itiro ni ryinshi gufata ry'ama-image ukayakopira mu mashine ugakora kuko ntushoka uyabaha uko nyine avuye muri appareil urinda kuyakora ukayakora ukayabaha donc ni igikorwa nyene utaciyumvamwo uradebukirwa n'ingoga ego Jojo hariho aho watanguriye gukora kandi warabonye akamaro birimo mbega aho watanguriye gukora gushika naho ugejeje ubona woba uvuga ati voilà ngaha narahejeje canke hariho ahandi hantu wumva ushaka gushika sindashika vraiment sindashika sinovuga ko narabizi cyane ndacariko ndiga kuko uko isi igenda tugenda turabona bishasha rero uvuze ngo wahejeje aho ugeze oya vraiment rero sindashika nibaza ko ntaranashikira nabo ngenda ndigirako niko nifata jewe muga evolution nibura kandi si wowe uyibona peut-être bajya bakwigishije peut-être bajya bagenda barakuraba mu kibano bajya bagiye baragushigikira bagenda bakubwira ati aho ugeze evolution iri kuraba aho ugeze si wowe uri ejo rero muri photographie ama-image sigaye ngira option nagira ejo kandi non plus ko ndashika oya sindashika aho nshaka gushika ego Jojo hariho n'abandi bigeme bifuza gufata amasanamu hariho nk'abandi bigeme bavuga ati nanjye ndakeneye gusoma kuba photographe ndakeneye kuba camera woman mbega wewe muri mwebwe nkahajya usanzwe ukorera murategekanya ikintu cyo guforma nk'abandi ba jeune canke mwoba hari nka formation kanaka muriko murategekanya kugira ngo mufashe abandi bigeme cyane canke abakenyezi bifuza kwiga uwo mwuga la fois passée ndi mu kiganiro navuze ko ndafise muri jewe kuzokwigisha abandi bakobwa yuko kubera ko byarangoye jewe kugira ndavyige shaka gufasha abandi muga intambamye nuko kugira wigishe umuntu nuko ufise ibikoresho byawe bikwiye muga sindi umukobwa ubonye dusigaye turira nshaka abakobwa b'abafotografe kandi birangyohera cyane hariyo urungano turi kumwe twatanguye turi abagenzi turi 5 photographe b'abakenyezi nyene b'abakenyezi bitwa Gwezi nibaza ko turi mu ntumbero turiko turabitegura tuzobivuga hageze ukuntu dushobora kwigisha abandi bakobwa ubwa mbere no kwikuramwo ubwoba ukavuga ko ugishoboye hariyo abakobwa benshi twatanguriye rimwe batwigishirije rimwe mugabo babihevye kubera iki banza wiyumvemo ko ico kintu ugikunda paka ukija kugikora nk'umwuga mu gihe umaze kwiyumvamo ko ugikunda ikintu cose mu buzima iyo umaze kwiyumvamo ko ugikunda haragera igihe ubona ko kibifashe kugikora rero nibaza ko tuzobitegura kuko kugira wigishe umuntu natari ubanza kuba ufise igikoresho sishobora kukwigisha ngo genda urabe amatito canke ngo ndi kuri internet ndaguhamagare ndakamera fotore canke ndayifise ndashobora kuba ndayifise nafotoye nka mate après midi ugasanga ndayifise sinibaza kuco ndakwigisha aho nyene kuco ubigiye muga nibaza ko bientôt kandi n'abandanya banyandikira inbox nibaza ko nama nababwiye bientôt ndashobora kubereka ivyo nzi ko nanje sinashika nanje ndacariko ndiga nico gituma ikorana n'umwigisha wanje kuko hariyo byinshi vraiment ntaramenya cyane gose kuri Jojo hariho mu buzima umuntu wese arafise umuntu arabirako umuntu yensubirako hariho nk'abagore ba photographe nk'aba ba Sahamun ba Cindy Sherman n'abandi benshi bagiye bakora akazi ko gufotora mbega wewe hariho nk'umwe uvuga ati jewe niyensubira kuri uyu mukenyezi kanaka yakoze photographe kandi bigashimwa nanje nkeneye kuzomera nkawe canke niwe nigana donc
Par contre jewe nakuze abanyaspira ari abahungu gusa kuko aribo bakuze ubona bakora uwo mwuga. hariyo umugore ubu ndiko ndakurikira kuri IG umufaransakazi ndibaza bon ntanguye kumukurikira ubu kubera we akora ama image navuga gute y'ibikoko ubu ntanguye kumukurikira muga sino kuva ntangura abantu banyispira kenshi yari abahungu mu Burundi batatu nibo nakunze kuvuga ati ndashaka gushika nk'aho bashitse ndashaka gufata ama image nakurya bagize hama muri Tanzania umwe muri Tanzania manifesta benshi peut-être abafotographe basanga bamukurikirana arafotora amafoto ya wedding hama mu Burundi ni uwanyigishije Don Dive Keza ubundi ni Kate kuko bafise touch different donc gufotora twese dufotora cyo kimwe bafotora cyo kimwe touch gukora ifoto kandi ni byiza ko udakurikira touch y'umukiriya ukurikira touch yawe ukagira identification yiwawe yego y'ukuntu ukora ifoto yego ati je Jojo afise ifoto zimeze uko ati Divan afise ifoto zimeze uko ati abakobwa ba dance afise ifoto imeze gutya anye King Shoot afise ifoto zimeze gutya donc ukagira identification yawe hamwe n'umukiriya aje abazi ico aje kurondera kuri wewe rero bose bafotora mugabo afise amatacha ameze neza hariyo Kate ni benshi hariyo Bruno photographe Oscar Miliaga benshi ndiko mvuga bo abagiye baranyispira ugasanga turi kumwe ndagenda ndabona amantuze y'iwabo muga ni benshi from mu Burundi basigaye bagira umwuga wo gufotora neza. Yego mbega amukenyezi afise nk'akazi ko gufotora gufata amasanamu canke gufata nk'amavideo arashobora kubifatikanya n'ibindi bikorwa ari nk'ivyo muhira canke ari nk'ibindi bikorwa nyene nk'akandi kazi nyene gasanzwe. Ego abashobora bibaza ngo nka photography na design ubishizemwo hariyo umumama yambwiye ati ngo wewe bizokugora mu rugo ngo kubera design na photography bitagungana oya hariyo ni kwiprogram kavuga ati je ndafise ibikorwa nkora misi yose ndafise n'ishingiro n'ibindi ushobora gukora muhira par exemple nka je ndifura muhira nshitse muhira bisigura ko ndakora muga ibyo ku kazi ndavyibagira nkaja mu vyo muhira bisigura ko aho umuvyeyi ankeneye ko ico ushobora gukora ndagikora kugira ngo napana ko akazi kanje kambuza gukora ikintu nategerezwa gukora mu muhira. Ego turizeye ko abandi bakenyezi bariko baradukurikirana bumvise yuko hambavu yuko umuntu ashobora kuba afotora umukenyezi ashobora kuba afotora ashobora no gukora n'ibindi bikorwa vya misi yose haba mu rugo canke muhira. Mbega Jojo photography nk'abandi bakenyezi bavuga ati dukeneye kwinspira kuri Jojo dukurikirana ibikorwa vyiwe bo gutora hehe haba Facebook WhatsApp canke Instagram bo kwandika iki kugira ngo bagutora aho hantu. Guposta rero ndabona ndiga mugo ndatanguye kuzodabigira kuri Instagram yanje nitwa Cartel Photography yego Cartel Photography hama kuri Facebook ndabishako kenshi kunya nango ndabishako ni Jojo Cartel yego Jojo tugushimire cyane reko nawe twitavye twizere neza yuko n'abandi bakenyezi bumvise yuko bishoboka babandi bahora batinya kuvuga ati jewe vraiment biriya bintu ni vy'abahungu canke naho biriya bintu ntavyo nokora ndibaza barumvise urabahaye umuco barumvise yuko nabo nyene bashobora kubikora. Namwe turashimiye kiteka mwandute mukigago dutumira hama nagira neri ntege umukobwa wese ikintu cyose zo kwiyumvamo gukora que ça soit ko yiyumvira ko ari c'abahungu peut-être mu kibano twakuza tugenda kujya kintu c'abahungu mugani waba uciyumvamo rondera hazogera igihe ugishikako mu buzima ikintu cose iyo ukicifujije ukakirondera urakironka hama ego nawe murakoze
reka namwe tubashimire mwako muradukurikirana kuri JCTV mwongere mugira share na j'aime mwongere kandi mugira na subscribe mufise ico mwifuza mashobora kwandika muri commentaire arico mubaza umushitsi canke natwe arico mutubaza mashobora kwandika muri commentaire ikibazo cyacu cyose Jojari ngaha kugira ngo azabishure ku bibazo byanyu murakoze cyane mubandanye muryoherwa aho muri hose murakoze cyane